kugira ngo inkoho zirasohoka imbone nuko umuvuga igipolisi cyangwa ngo mvuge ngo imvuga ngo ifobetse ngo dushaka kurwana nta ntambara dushaka muri kino gihugu ntayo dushaka rero abibesha ngo urasa tuzoba tozi intoki ndabereke abarundi turi miliyoni 12 wena ufise amapete angana gute ushobora gusumba miliyoni 12. Yes, reka nongere ndabaramutse canke ndabahaye mwiriwe mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza nga kuri n'umunesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Twizere ko mumeze neza cane, turabahaye ikaze nanone mu biganiro byacu mw'idonido ry'amakuru arimere cane, amakuru yihuta kandi agezweho, amakuru aragaruka kubiriko biravugwa cane cane aho tugiye kugaruka kubigendanye n'amatora yimirijwe nga mu Burundi, ariko kandi tukaza kugenda turibanda no kuzindi ngingo nkuru zigiye zitandukanye. Iryo jwi dutanguranye wari uriko wumviriza umushingamateka Honorable Agatogwasa, ahangaha yaravugaga yuko nyine mu matora yimirije mu Burundi biteguye kuzorikanura ndetse bakabandanya kureba byose biriko birakogwa mu nyuma y'uko rero byabonetse yuko mu matora agiye atandukanye bagiye barabiba cyangwa se bariba seneri. Yanavuze yuko nyine hari igihe bavuze ko igihe umugambwe seneri wotsinda amatora inkoho zoca ziravuga mu Burundi, ariko avuga yuko abozegura yo batoza intoki. Uyu mushingamateka arakomeje gukumirirwa nga mu Burundi, ariko kandi umugwi ujejwe gutunganya ndetse no gutegura amatora mu Burundi wavuze yuko nyine amategeko agendanye n'ibyo gutunganya ndetse no gutegura amatora mu Burundi nyine atamwemerera kuba nyine yakongera kwinjira mu bikorwa byo kwiyamamaza nk'umushingamateka. Mu nyuma y'uko rero bavuze yuko yaratakaje uburongozi bw'umugambwe seneri, ariko ntigeze atakaza nyine kuba ari umunywanyi cyangwa se ubunywanyi bw'umugambwe seneri. Ariko kandi uyu mushingamateka kugeza uno mwanya bitazi icyo yaba ariko aratekereza, arahejeje kuvuga amajambo akomeye. Ngira ngo murazi neza mu misi iheze ubwo Varisto Ndayishimiye yarerekeje i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni mu mashengesho yari yarateguwe nyine agendanye no gusengera umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarahejeje kongera kwinjira muri White House. Icyo gihe yaratumiwe muri ayo mashengesho nyine ari kumwe n'umutambukanyi wiwe, nkuko byagaragaye yaragaragaye arimo baramusengera nyine canke baramushira baramurambikayo ibiganza. Ariko kandi ntago ari ibyo gusa, ari n'ibindi bihe yagiye abona cyangwa se yakunze kugenda agaragaramo nyine na cane cane mu bihe bigiye bitandukanye, aho uyu Everest Ndayishimiye nkuko
z'umutekano yiwe. Kuva Uburundi bwarungika ingabo muri Republika Iharanira ya Kongo, amakuru yabo yaragizwe ibanga, abasoda barantswe amatelefone nk'uko byama biratangazwa na bamwe mu basanzwe barakorera muri ivyo bice, ariko kandi ibi byose birakomeje kuba akamaramaza, biriko biratuma benshi bibaza, mu gihe bamwe rero nyine baca barapfirayo ntiharonswe cyangwa se ngo hanagaragare ibiziga byabo. Turagaruka kandi ku bikorwa bikomeje kugenda bigaragara na cane ku myanzuro yarafatiwe mu gihugu ca Tanzania, aho nyine abagize umuryango wa Afrika y'Amajyepfo w'ubukungu, umuryango w'ubukungu bwa Afrika y'Amajyepfo SADC, bari mu bafite n'ingabo muri Republika Iharanira ya Kongo, nabo barakoze iyindi nama iremire cane mu rwego rwo kugira ngo barabire hamwe rero ingene amahoro n'umutekano byogaruka muri Kongo. Ni inama yari irongowe na Perezida Madame Samia Suluhu Hassan urongoye igihugu ca Tanzania, yarasubiriye Dr. John Pombe Magufuli nkuko byoma bigaragara. Ikaze kuri mwebwe mwese mwongeye kwirirwa neza abanywanyi b'ibiganiro byacu, reka twizere ko mumeze neza cyane. Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye, abatwumviriza muri muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, abatwumviriza kandi muherereye mu bindi bice bimwe namwe bigiye bitandukanye, abari mu gisagara ca Bujumbura, abari Ngozi, abari Mwaro, abari Kayanza, abari Bururi, ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye, Ngozi, Cibitoke, ndetse n'ahandi, abari Gitega ku mugwa mukuru wa politike, mwese ndabahaye iyamu cyane. Abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bibanyi bigiye bitandukanye, mwese ndabahaye mwiriwe mwese. Abatwumviriza kandi muherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza muri ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika y'Amajyepfo hose, tubahaye ikaze. Murashobora kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, murashobora gutanga ibyiyumviro byanyu munyuze umwanya w'ibitekerezo canke muri komanteri. Reka ndabasabe ukande ahanditse sabone, ndetse ubyode ko hirya gato hari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira ucuramenyeshwe ko ibiganiro byacu bitanguye. Ikaze kuri mwebwe mwese. Umushingamateka Honorable Agathon Rwasa arabaza impamvu umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD wamugaragaza yuko ushira imbere Imana, ariko byogera mu bigendanye no kurongora igihugu ibyo ngibyo ntibibonekemo nk'uko byoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero nyine aravuga yuko uyu mushingamateka ataryohewe n'uburyo leta y'u Burundi yaba iri kwiritwara, na cane mu bikorwa bigendanye no kurongora igihugu c'u Burundi, ndetse n'uburyo ari kugenda araburabuzwa mu bikorwa bigendanye no kuba yo kwitoza mu matora. Uyu mushingamateka yarabaye uwa kabiri mu matora yabaye mu mwaka wa 2020. Hari na bamwe bavuga yuko amajwi yari yayatsinde canke yari yaratsindiye ikibanza cy'umukuru w'igihugu, ariko biza kurangira nyine ataronkejwe nk'uko byoma bigaragara, mu nyuma yuko rero bamwe bavuga yuko amajwi yiwe yoba yarayibwe. Hari bamwe bavuga yuko rero kuri ino nshuro yagombaga kuba n'ubundi yotsinda ikibanza cy'umukuru w'igihugu, akaba ariyo mpamvu CNDD-FDD iriko iraburabuza uyu mushingamateka Agathon Rwasa. Amakuru akomeza kugenda atugeraho rero nuko uyu mushingamateka yaganiye n'ikimenyeshamakuru mpuzamakungu, maze agaca avuga yuko nyine yibaza impamvu muri CNDD-FDD bagaragara ndetse bakanagaragaza nk'abantu nyine bashize imbere Imana, ariko byagera mu bikorwa bigendanye nyine no kuba muri CNDD-FDD nyine harimo haragaragara ibikorwa bitari byiza. Ibi byose bikaba biboneka ndetse bikagaragaza neza yuko nyine atamana bariko barashiramo nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Amakuru akomeza kugenda aratugeraho muri uno mwanya, kandi akaba agaragaza neza yuko uyu mushingamateka Honorable Agathon Rwasa akomeje kugaragaza neza yuko mu Burundi uburuga bwa politike bwugaye, ndetse akavuga yuko adateze kuzoca araheba politike. Uyu mushingamateka wavuze yuko koko niba leta y'u Burundi irashira imbere bigendanye n'Imana cyangwa se no kwizera Imana, barakwiriye no kubigaragaza mu kurongora ndetse no gutegura amatora yimirije mu Burundi. Ariko arabivuga mu gihe bigaragara yuko nyine atazoroherwa no kwitoza mu matora yimirije mu Burundi, aho biboneka yuko nyine agomba kuburabuzwa nk'uko byarateguwe na CNDD-FDD. Hari bamwe bavuga yuko ari umwe mu bantu bari bakwiriye kuba nyine borongora igihugu c'u Burundi, mu gihe biboneka yuko ari umwe mu ncabwenge u Burundi bufise nk'uko bikomeza kugenda bigaragara.
uyu mushinga amateka kandi wagwaniriye igihugu akajya mu ishamba nyine nawe yarafise umuhari witwa FNL, ariko gushika no mwanya bikaba biboneka yuko nyine bigoranye kuba yoshika ku rubuga rwa politike cyangwa se kwinjira muri politike y'u Burundi. Hari bamwe bavuga yuko akwiriye kongera nyine agasubira kugwanirira igihugu mu gihe biboneka yuko afise n'ubundi bamwe mu bamushigikiye. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yaravuze yuko nyine uyu nguyu yaba arumwe rero mu bariko baracafuza igihugu, mu gihe biboneka yuko Evariste Ndayishimiye akunze kugaragara n'ubundi mu mbwigo ruhame mu majambo menshi bashyira bamwe rero mu banyepolitike b'abarundi, ariko kandi akaba ari n'umwe mu bantu basanzwe baribasira n'indongozi nkuru z'igihugu c'u Burundi. Uyu yarakunze kugenda agaragaza neza yuko mu Burundi hari bamwe rero nyine mu ndongozi nkuru z'igihugu c'u Burundi baca batarifuriza ineza abanyagihugu, akavuga yuko ari bamwe mu bansi b'abarundi. Cyakora bavuga yuko nyine muri kino gihugu c'u Burundi nyine badafise umwanya wo kuba nyine bamwe rero baranenga Evariste Ndayishimiye kuba akomeza kugenda yiyamiriza abanyagihugu benshi, ndetse harimo n'indongozi nkuru z'igihugu c'u Burundi avuga ko ziriko ziracafuza igihugu, mu gihe avuga yuko hari bamwe baratunzwe n'ibiturire abandi batakora ibyo bajejwe nyine cyangwa se ngo barangure amabanga yabo bajejwe neza. Hari bamwe bavuga yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi nawe nyine adashoboye, mu nyuma yuko biboneka yuko ibyo avuze adaca arabishira mu ngiro. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 yaravuze yuko agiye kwifatira mu igitoro kigashika kiragaragara nga mu Burundi. Ejo bundi yaravuze yuko igitoro cyinshi cyaranurujwe cyagombaga gukoreshwa igihe kirekire. Hari bamwe bavuga yuko nyine ibyo yama aravuga canga yiyamarera n'ubundi birangira ata kintu na kimwe akoze, bikaboneka yuko nawe rero ari umutegetsi adashoboye. Gushika ubu ngubu rero ariko arahangana n'ibibazo biriko birabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira ya Kongo, aho rero bivuga yuko ashobora n'ubundi gukomeza nyine kuzana ingabo ziwe mu Burundi mu rwego rwo kugira ngo zibashe kuba zocungera imbibi z'u Burundi ndetse na Kongo, mu gihe biboneka yuko umwari M23 ushobora gukomeza kwigarura ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bikarangira ugeze ku rubebe rw'u Burundi nk'uko bigaragara. Turegera ko mu kanya tubanze tugaruke kuri iyi nkuru. Perezida Evariste Ndayishimiye aravuga yuko umukobwa wese yatwaye inda y'ishushu ategekwa kuvugwa uwayimuteye imbere yuko nyine abyara, kugira umwana wese avuke afise se wiwe azwi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha ko rero hibonekeza abakobwa benshi batwara inda z'inshushu nyine bagera kubyara nyine base babana nyine ntibamenyekane. Ibi biri rero mu byatumye asaba abagize ihuriro ry'abakenyezi ko ry'abakenyezi nyine nk'uko byuma bigaragara mu nama yarabereye ku Cirimba ciwe nyine cya Ntare Habuzi, ko rero abakobwa bose batwaye inda z'ishushu nyine bategekwa kuvuga abazibateye kugira ngo umwana avuke rero afise se wiwe. Emerance Bucumi aserukira ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi yaramenyesheje yuko indero y'abana itera isubira inyuma bivuye ku nyifato y'ababyeyi batagitanga indero nziza mu bana babo, ibiriko rero bituma haba inda nyinshi z'ishushu nk'uko byoma bigaragara. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nyine aravuze ibingiye mu gihe mu Burundi hibonekeza n'ibindi bibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, cyane n'ibibazo bigendanye n'ubundi n'ubuzima n'amagara batifashe neza, hakiyongeraho ibigendanye n'ibifungurwa bizimbye n'ibindi bibazo bimwe na bimwe byama byibonekeza nyine nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Ibyo byose birahurirana bigatuma nyine u Burundi abanyagihugu bataryoherwa nyine n'ubuzima canga se mu bindi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Hari amakuru avuga yuko kandi abasirikare bo Burundi bongeye guhabwa amabwirizo y'amashasha, aho bivuga yuko hari ibwirizwa ryahawe ingabo z'u Burundi zaroherejwe muri Kivu y'Amajyepfo kugwanya umwari M23 nk'uko bigaragara. Bakaba bavuga yuko rero bagomba kugwanya umwari M23 bakawusubiza inyuma, ntibatume wongera gusubira kwigarurira ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nk'uko bigaragara. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye canke General Neva arakomeje kwenyegeza intambara
mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ni mu gihe amakuru avuga yuko ahejeje kurungika ingabo zishika ku bihumbi 15 muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo gukingira nyine ngo zirukane burundu umwari M23 muri intara, mu nyuma yuko afise ubwoba bw'uko nyine mu gihe bofata igisagara ca Uvira ingwano yahita ishika nga mu Burundi, ndetse byaba ari n'akaryo keza ku migwi cyangwa se ku mihari imwe n'imwe cyane cyane nka Red Tabara yasanzwe iragwanya Uburundi ndetse n'ibindi bimwe na bimwe. Amakuru avuga yuko inzego nkuru z'igihugu cy'u Burundi zifise amakenga yuko ingwano ishobora kuba yokomera maze Red Tabara igaca yifatikanya n'umuhari M23. Icakora benshi ibingibi ntibavyemeza neza, mu gihe Red Tabara ivuga yuko igwanira nyine ubwisanzure bw'abanyagihugu ndetse ikabinagwanya akarengane kibonekeza n'ubutegetsi bwa Gitega. Mu gihe ku rundi ruhande amakuru avuga yuko nyine n'ubundi mu Burundi hama hagaragara ibikorwa bigendanye nk'ibigaragara muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo byo kwibasira abo mu bwoko bw'Abatutsi canke Abanyamurenge. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye nyuma yo gusinya nk'uko bigaragara nyene amakuru akomeza kugenda atugeraho, nyuma yo gusinya isezerano nyine yarahawe ishimwe ry'imiliyoni 2 z'amadolari y'Amerika, ariko kandi binavuga yuko muri musirikare wese w'umurundi ari muri urugamba yagombaga kujya arahabwa amadolari 5,000 buri kwezi. Gusa byararangiye umusirikare muto yishuwe amadolari 70, naho ofisiye akishyurwa ashika ku madolari 100 nkuko vyoma bigaragara. Ibi byose birateye amakenga nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka abasirikare 48 b'Abarundi baranze kugwana na M23 barahita bajyanwa gufungirwa ahantu hibanga, barashinzwa kwigomeka canke gusuzugura ubutegetsi. Hari n'abandi mwagiye murumviriza cyangwa se murabona bagiye barafata ingingo yo gutaha mu nyuma yuko bavuga ko bari mu rugamba rutabareba, ndetse urugamba nyine batakabaye barinjiramo, ariko kandi bakavuga ko batazosubira guhangana n'umuhari M23. Bakaba barajyanywe ndetse bamwe bakaba baraciriwe umunyururu wo guherayo, abandi bakaba barahawe imyaka imwe n'imwe. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi n'ubundi ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yarahuraga n'abahagarariye ibihugu byabo i Bujumbura ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa Ruhuhuma 2025, yaratangaje yuko ashigikiye ko ingwano y'umurasazuba bwa RDC yakemurwa mu nzira y'amahoro, ariko kandi ibikorwa bye birahabanye n'aya majambo yavuze. Amakuru ava ibuvira avuga yuko rero Evariste Ndayishimiye yarohereje abasirikare benshi muri ko gice muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bakure M23 mu bice yarafashe birimo umujyi wa Bukavu n'ikibuga cy'indege cya Kavumu, ndetse bakaba bategerezwa ko bokora ibishoboka byose kugira ngo iki gisagara ca Uvira kitaza kwigarurwa n'uyu muhari M23. Abasirikare nkuko bikomeza kugenda bigaragara, abasirikare baragaragaye i Uvira mu kibaya cya Rusizi, abandi barazamuka imisozi ya Uvira, ndetse abandi barakomeza umuhanda uva Uvira Baraka ndetse no muri Fizi. Kohereza aba basirikare muri Kongo ntibigamije rero gusa gushaka inyungu rero bwite kwa Evariste Ndayishimiye, ahubwo bamwe bavuga yuko rero arimo no gushaka kwifatikanya na cane nyine mu bikorwa bigendanye no gukingira iki gisagara n'ubundi ca Uvira, ariko kandi abenshi banavuga yuko akomeje kwifatikanya n'umuhari FDLR, umuhari nyine ugizwe n'abakoze abanyabwoko mu Rwanda mu mwaka w'1994 nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Abasirikare b'Abarundi nyumbu Burundi baramaze kwambuka Uvira, rero baravuye i Bujumbura mu Burundi, barahawe itegeko ko rero uzogerageza kongera kujabuka uruzi rwa Rusizi asubira nga mu Burundi azaraswa nk'umwanzi wese ashobora gutera igihugu cy'u Burundi. Birasa n'itegeko ryarashyizweho muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ngira ngo muzi yuko muri Kongo nyine harashyizweho itegeko riremereye cyane, itegeko karundura rivuga yuko umusoda wese azoca arashinzwa kuba yarataye urugamba, cyangwa se uzoshinzwa kuba rero nyine yaratawe nyine cyangwa se yarahunze urugamba cyangwa agatibigwanisho, azoca arahanishwa igihano cy'urupfu. Ibi ni bisanzwe bigaragara muri Kongo, ndetse hari n'abasoda benshi bamaze iminsi bari bako baraburanishwa barashinzwa ibyaha nk'ibyo ngibyo, bikarangira nyine
bagirijwe ibyo byabagacirwa igihano cy'urupfu, ariko kandi iki ni igihano cyaramaganiwe kure n'ubundi n'imiryango mpuzamakungu cane cane niharanira agateka kazina muntu cyangwa se uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ndetse n'iyindi miryango imwe n'imwe nka Amnesty International n'iyindi imwe n'imwe itandukanye. Hari bamwe bavuga yuko ibiriko birabera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bishobora kuzogaragara nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu gihe batanguye kugaragaza yuko umusoda wese azogaruka mu Burundi nyine ashobora kuzoca araraswa kimwe n'umwanzi. Ni mu gihe kandi ingabo z'u Burundi zivuga yuko kuhangana n'umuhari M23 bitoroshe, mu gihe uyu muhari uca urakoresha ubuhinga bwa none ndetse binagaragara yuko nyine ufise ubumenyi buhagije. Hari amakuru avuga yuko muri kino gihugu c'u Burundi kandi n'ubundi abasoda benshi bavuga yuko uyu muhari wa M23 ubatsinda ku rugero rudasanzwe, mu gihe n'ingabo z'u Burundi zijya muri Kongo atabigwanisho bafise, aho biba bihabanye n'abari muri urwo rugamba. Ariko kandi umuhari M23 ugwanira uburenganzira bw'abanyagihugu bavuga ikinyarwanda muri Kongo ndetse no mu bwoko bw'abatutsi cyangwa abanyamurenge, ukavuga umenyesha yuko nyine bigoranye yuko ukuri gushobora kuba gutsindwa mu gihe bavuga yuko bagwanira ukuri. Abakuru b'ibihugu bo mu muryango w'ubukungu Afrika y'Amajyepfo SADC bongeye guterana baraganira ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, bizeza iki gihugu kwifatikanya nacyo. Ni inama yabaye hifashishijwe ikoranabuhanga cyangwa ubuhinga bwa none, ikaba yarabaye ahari ejo igenekerezo rya 6 ukwezi kwa Ntwarante 2025, iyoborwa na Perezida Madame Samia Suluhu Hassan arongoye igihugu ca Tanzania. Ngira ngo murazi neza yuko igihugu ca Tanzania, igihugu ca Afrika y'Epfo ndetse na Malawi ari bimwe mu bihugu byararungitse ingabo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, ariko kandi hari na bamwe bibaza ingene ibihugu bitatu mu bihugu birenga 15 biri muri uwo muryango ari byo bifata ingingo yo kurungika abasoda. Ibi ngibi rero bikaba bigaragaza neza yuko nyine hari bamwe bafise inyungu baba baroronka. Dufatiye akarorero muri Afrika y'Epfo nyine muri leta ya Pretoria, ku mu misi heze hari icuka cibi cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Cyril Ramaphosa, aho bagaragaje neza yuko ingabo zararungitswe muri Kongo za Afrika y'Epfo z'igisigaye kizwi ku izina rya SADF ari inyungu za Perezida n'umuryango we mu bikorwa bigendanye no kwimba ndetse no gucuruza ubutare. Ariko kandi gushika uno mwanya turaza kugaruka mu kanya turabira hamwe ibyo baje kuba bemeje, gusa bavuze yuko bagomba gukomeza kwifatikanya n'igihugu ca Kongo. Ibi bibaye kandi mu gihe Afrika y'Epfo iherutse gucyura ibiziga by'abasoda babo baraguye muri iyo ngwano, ndetse no kurucyura inkomere zimwe na zimwe, ndetse bikaba bivuga ko harimo n'abakenyezi babiri bari batwite bari mu ngabo za Afrika y'Epfo. Harimo kandi inkomere zo muri Afrika y'Epfo, izo muri Malawi ndetse na Tanzania. Mbashimire abanywanyi b'ibiganiro byacu, twongere gusubira mu kanya turabiramwe ibindi bigezweho. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi mugire amagara meza.